Chuti bakunzi ba Radio Maria Burundi ijwi ry'Imana iwanyu ijwi ry'Imana iwacu turabaramukije amahoro y'Imana abasage mu ngo zanyu abasage mu bikorwa byanyu. Uyu ni wa mwanya wo kumviriza ikiganiro cy'inyigisho ndoramana ngo amadini yose ntangana naho yose akomoka ku byo basoma mu ijambo ry'Imana tumenye inkomoko yayo kandi duhagararire ukwemera kwacu. Iyo nicyo jambo ry'umutwe y'inyigisho tugiye kubashikiriza uyu munsi. Ino nyigisho rero tukaba tugiye kuyishikirizwa n'umusaserdoti w'umukama Patiri Luciano Niyonzima umwigisha mu seminari nkuru ya Gitega. Turaza rero tubashikirize igice cya mbere cino nyigisho tubandanye tuzirikana inkomoko y'idini turimo na burya Ecclesia mawe wacu ngaha mu Burundi duherutse no guhimbaza imyaka 125 abamissionare bashitse mu Burundi. Inkuru nziza itanguye gusamirana itanguye kumenyekana. Nagomba gutangurira iyi nyigisho ku ijambo ry'Imana dusanga mu nkuru nziza ya Yohani ikigabane c'19 kuva ku murongo wa 23 gushika ku murongo wa 24. Handitswe ngo abasirikare bamaze kumubamba bafata imyambaro yiwe bayicamwo ibice bine, umwe wese atwara igice ciwe, bafata n'ikanzu yiwe, ariko iyo kanzu ntiyagira umubariro, yari yajishwe urunani kuva hejuru gushika hasi. Bavuga bati ntituyitabure, nimuze dutere ubupfindo turabe uwuyironka. Kwari kugira ngo ivyanditswe biranguke ngo baragabanganye impuzu zanje, nayo ikanzu bayitererako ubupfindo. Ngibyo ivy'abasirikare bagize. Dushemeze ijambo ry'Imana. Nshimye gutangurira iyi nyigisho yacu kuri iki kiganiro kitwereka ko amadini yose atangana naho akomoka mu ijambo ry'Imana tudasoma kumwe, kuko iri jambo ry'iyi nkuru nziza risa niritwereka ibyo twagize. Abasirikare baragabanganye ivyambagwa vya Kristo babicamwo imyanya ine, umwe wese atwara uwiwe. Nogira nti natwe twaratabaguye Ecclesia y'Imana, umwe wese yadukana akadumbidumbi kiwe umugwi wiwe. Bwa bumwe Kristo yari yarasavye buraheza buratsitara, kuko abana b'Ecclesia benshi bayiyonkoye ko baraheba umuvyeyi. Ariko kandi twumvise ako gace kagira kati iyi kanzu ntituyitabure, nimuze dutere ubupfindo turabe uyironka. Ngo iyo kanzu yari yajishwe urunani kuva hejuru gushika hasi, yari kanzu itagira umubariro. Nogira nti iyi kanzu itagira umubariro yerekana ku bundi buryo bw'akayobera ubumwe bw'Ecclesia. Naho Ecclesia hari abayiyonkoye ko bakayitabura, hariho iyindi Ecclesia nogira ntitaboneka imeze nk'iyi kanzu ya Kristo yajishwe urunani kuva hejuru gushika hasi, kandi iyo kanzu ntawe ushobora kuyitabura. Nuko rero twinjire muri iki kiganiro cacu dutangura twibukanya ubwa mbere ibyo twemera twebwe abakatolika mu kwemera kwacu. Hamwe tugira tuti nemera Ecclesia imwe gatolika nyeranda kandi ishingiye ku batumwa. Nguko ukwemera kwacu, twemera Ecclesia imwe gatolika nyeranda kandi ishingiye ku batumwa, kuko nanone Ecclesia y'Imana n'umuryango w'ababatijwe. Duhora tubivuga mu katekisimu tukagira tuti Ecclesia ni iki? Ecclesia n'umuryango w'ababatijwe mu mazi no muri mutima mweranda, babaye abana b'Imana barumuna ba Yezu Kristo n'ingoro ya mutima mweranda. None iyo Ecclesia ya Yezu Kristo yavutse ryari? Dufatiye kuri kahise gusa twovuga ko Ecclesia ya Yezu Kristo yavutse ku munsi mukuru wa Pentekote. Uwuzobabaza agira ati mbega Ecclesia yavutse ryari? Muze mumwishure muti yavutse ku munsi mukuru wa Pentekote. Kubera iki? Kuko ariho abambere babatijwe. Niho tubona abambere babatizwa ku izina rya Yezu Kristo. Hamwe batubwira bati kuri uyo munsi Petero ahejeje kwigisha abantu bakamubwira bati none tugire dute kabene wacu, nimuhinduke muhebe ibicumuro byanyu mwemera Imana
na Yezu Kristu umukama wayo. Batubwira yuko kuri uyo munsi habatijwe abashika 3,000. Ekleziya rero ko ari umuryango w'ababatijwe mu mazi no muri mutima, tugira tuti yavutse ku munsi mukuru wa Pentekoti kuko niho tubona ba mbere babatizwa mu mazi no muri mutima. Mbere yaho hari ababatizwa mugabo bakabatizwa mu mazi gusa nk'ibatisimu ya Yohani Batista. Ekleziya rero imaze kuvuka ku munsi mukuru wa Pentekoti, nogira nti yagumye itera imbere, irava Yeruzalemu irakwiragira no mu bisagara biri hafi ya Yeruzalemu nka Antiokia, Efezi, Tesalonika, amaekleziya ndwi yo muri Aziya. Ekleziya yagiye iratera imbere buke buke kandi yose yunze ubumwe, abemeye Yezu Kristu bagumye bunze ubumwe. Ekleziya rero ivamwo irashigikirwa n'abami b'abaromani cane cane mu mwaka w'313 aho umwami Konstantino w'abaromani yafata ingingo yo gushigikira abakristu agahagarika uruhamo. Murazi ko ekleziya kuva igitangura yatanguranye n'uruhamo. Stefano bakamwica, Yakobo bakamwica, n'abandi batumwa bagahamwa, n'abandi bakristu batari bake bakagenda barahamwa kuva kuri Pentekoti gushika mu mwaka w'313. Iyo yari ekleziya y'abamaratiri, ekleziya ihamwa, ekleziya ironderwa igatotezwa n'abami b'abaromani. Mu mwaka w'313 rero nkuko nariko ndabivuga, niho umwami Konstantino w'abaromani yafata ingingo yo gushigikira icese ekleziya igaheza igatera imbere, ikidegembya, ikaronka umwidegembyo mu bihugu byose, maze iyo ekleziya igacika nk'idini ry'ubwami bw'abaromani aho bwari bukwiye hose, religion d'etat. Ariko rero mu myaka y'190 niho hatangura impari za mbere mu bakristo. Abakristo batangura guharira bahazuka ku byo bemera ku bumana bwa Yezu Kristo. Impari rero zari zifatiye kuri bamwe bagira bati Yezu n'umuntu gusa si Imana, ngo n'umuntu Imana yakuririje ngo igihe yabatizwa gusa umwana w'Imana. Abandi bakagira bati mwanguha, mbere na mbere hose jambo yariho kandi jambo yari kumwe n'Imana, bisubiye jambo yari Imana. Abandi bakadukana izindi mpari, none mbese muri Yezu ubumana n'ubumuntu bivangana gute? Muri uyo mupersona umwe Yezu ubumana n'ubumuntu biravanganye cyane ntibivanganye? Bakiyumvira kuko uruhamo rwahagaze, barafite umwanya wo kwiyumvira, bagaheza bakiyumvira mbega none data yavyaye mwana gute? Kikaba ikibazo baharira. Mu mwaka w'325 rero niho umwami Konstantino avamwo agakoranya inama ihuza abemera, ihuza abakristu kugira ngo batorere umuti izo mpari ziri hagati yabo. Cyane cyane impari zari zatangujwe n'uwitwa Arius, Padiri Arius, yigisha ko Yezu ari umuntu gusa atari Imana. Izo mpari nta macakubiri nogira nti agoye canke amacakubiri manini cyane zateye muri ekleziya. Utwo tudumbi twaravuka tukavamwo tukayongobera canke tukaguma turimwe abantu bakeyi, kuko inama nkuru yo mu 325 niyo yahavuye yemeza neza rwose ibyo twemera kuri Yezu Kristo. Irashimangira iti Yezu Kristo n'umwana w'Imana, yavyawe na data ata myaka iravugwa, ni Imana iva ku Mana, n'umuco uva ku muco, ni Imana y'ukuri iva ku Mana y'ukuri. Inama nkuru yabereye i Constantinople mu mwaka wa 381 iraheza iruhira, iravuga ibyo twemera kuri mutima mweranda, iragira iti na mutima mweranda ni Imana nka data na mwana, akomoka kuri data muri mwana, turamusenga kandi turamuninahaza nkuko tubigira data na mwana. Murumvise ko mvuze ngo akomoka kuri data muri mwana. Iyo nama nkuru ya Constantinople niko yabivuze ko mutima mweranda akomoka kuri data muri mwana. Abakristo rero baraheza barabandanya urugendo rwabo, baragwira, barava
muri Aziya, barakwira Iburaya, barashika i Roma, barashika mu Bufaransa, barashika mu Budagi, barashika mu Bwongereza, barashika muri Portugal na Espagne, barashika no mu majaruguru ya Afrika, i Cairo mu Misiri, i Alexandria, kariya gace kose ka Algeria. Eklezia irasagasaga, irasagamba. Eklezia yagiye kugira ingorane za mbere zihambaye mu mwaka wa 622 idini y'Abayisilamu imaze kuvuka. Niho Eklezia yagize nogira ni ikibazo gikomeye cyane. Mu mwaka wa 610 niho Muhammad canke Mahome atangura kwigisha inyigisho ngo yahawe n'umumarayika Gaburiyeli. Akagira ati nabonekewe n'umumarayika Gaburiyeli ambwira ibyo nza kubigisha. Islamu ni jambo risigura ubuyoboke, ubugamburutsi. Ni dini rero ishingiye ku gitabo c'Ikorani gihurikiyemwo inyigisho za Muhammad yabwiwe n'Imana Allah iciye ku mumarayika Gaburiyeli. Abayoboke b'idini ya Islamu rero bitwa abamuzulmani, abayoboke, abagamburuka. Mu byo Muhammad yigishije byari bishingiye ku nyigisho nkuru zitanu. Byari bishingiye ku bintu bitanu bikuru. Umuyisilamu yiyubaha abwirizwa ubwa mbere na mbere kugaragaza ukwemera, ico bita shahada, akagaragaza ukwemera. Iyo niyo nkingi ya mbere ya Islamu, kugaragaza ukwemera ko wemera Imana imwe Allah. Inkingi igira kabiri ya Islamu nugusenga gatanu ku munsi, ico bita salat, gusenga gatanu ku munsi. Inkingi igira gatatu ni ukwezi kw'amafungo n'ukwisonzesha bita Ramadani canke Saumu. Inkingi igira kane ni ituro ry'Imana bita zakat. Inkingi igira gatanu ni urugendo rweranda Imaka bita haji. Ugize urwo rugendo akagaruka yitwa el haj. Abayisilamu bataye umurongo ku idini yabo, bamwe barongera ko inkingi igira gatandatu bita ingwano nyeranda, ariyo jihad. Ubundi idini rya Islamu rishingiye kuri ivyo bintu bitanu. Abo bandi bashaka kugira akagwi kabo nibo bongera kico ca gatandatu, haj, ingwano nyeranda. Ubu ku isi yose abayisilamu bangana n'umuriyaridi umwe n'imiliyoni 800. Umuriyaridi umwe n'imiliyoni 800 barasumba abakatolika. Abayisilamu ku isi yose barasumba abakatolika kuko abakatolika bangana n'umuriyaridi umwe n'imiliyoni 300. Ariko abakristu bose, amadini yose agiye hamwe yemera Yesu Kristo bagiye hamwe barasumba abayisilamu kuko bangana n'imiliyaridi 2.5 ku miliyaridi 7 z'abantu baba ku isi. Isi igizwe n'imiliyaridi 7 z'abantu. Mugabo abemera Yesu Kristo uteranije amadini yose uko angana mu bwinshi bwayo ni miliyaridi 2.5. Murumva ko igikorwa kikiriyo cyo kwigisha inkuru nziza. Abayisilamu ubu bari mu mashami makuru abiri. Abasunite bagwiriye mu bihugu bya Arabia Saudite, bya Yemen, bya Kuwait, bya Emira Arab Unis, bya Qatar, bagakwiza 80% by'abayisilamu bo ku isi. Uwundi mugwi ugira kabiri ni umugwi w'abashiyite. Abashiyite bagwiriye cyane muri Iraq na Iran. Ariko nogira nti ninkewa muri iyo migwi ibiri mikuru y'abayisilamu, abasunite n'abashiyite, harimo utundi tugwi duto twinshi cyane. Nabo nyene bagiye baza baricamwo imigwi itari mike. Kuva Islamu ivutse rero ikwiragira hose hakoreshejwe inguvu za gisirikare n'ibigwanisho. Islamu imaze kuvuka yagiye kwiragira hose bakoresheje inguvu za gisirikare n'ibigwanisho. Abantu atari abayisilamu bagahitamwo guhinduka bakaba abayisilamu, canke bagahitamwo kuba baja b'abayisilamu bagatangisha ibituro, ihadabu, canke bamwe bakicwa. Mu mwaka wa 638 rero Islamu niho yatanguye gukwiragira cyane, irasambura hahandi hose Paulo mweranda yari yigishije. Irasambura Tesalonika, Antiokia, Efezi, Galati. Ayo maekleziya yose yari yatangujwe na Paulo mweranda araheza arasamburwa, bose bayoboka idini rya Islamu gushika no muri Afrika y'Amajyaruguru, i Cairo mu Misiri, i Kartago muri Tunisia, i Alexandria mu Misiri, baraheza barahigarurira hose bakoresheje ingufu. Ekleziya nogira yaragize ingorane cyane ico gihe kuko aho abatumwa b'umukama bari bagiye barigisha iyo mibano myeranda yose, ayo maekleziya yarasambutse. Mu mwaka wa 638 ingabo za Islamu ziraheza zirafata igisagara ca Yerusalemu baracigarurira. Abakristo baragerageza kukigwanira, mugabo
gushika n'ubu nogira nti abayisilamu baracafise igice kinini cy'igisagara ca Yerusalemu. Mu mwaka w'amajana 638 nyene barigarurira Antiokia na Misiri. Mu mwaka w'amajana 653 bigarurira Armenia. Mu mwaka w'amajana 678 bagerageza gufata igisagara ca Constantinople. Constantinople ni igisagara cavutse mu mwaka w'amajana 330 aho umwami Constantino w'abaromani yaheba igisagara ca Roma akagenda kwibera mu buseruko muri Aziya agaca atanguza igisagara ca Constantinople muri Turikiya y'ubu. Baragerageje kuyifata rero irabananira, ariko rero abayisilamu barashishikara ingwano yabo nyeranda, barava mu buraruko bwa Afrika baca muri Algeria binjira muri Portugal iburaya. Igice gitari gito ca Portugal baragifata. Murazi ko Bikira Mariya mu mwaka w'1917 yabonekeye muri Portugal aho bita Fatima. Fatima ni umwe mu bakobwa ba Muhammad. Bagira bati uyo Fatima yaraje arashika muri Portugal kuko Islamu yahashitse. Ico kigwati cyo muri Portugal citwa Fatima citwa gutyo kubera izina ry'umukobwa wa Muhammad yahashitse. Bamwe bakagira bati none kubera iki Bikira Mariya yabonekeye mu gisagara gifise izina ry'Abarabu, nico nikimenyetso. Abayisilamu rero baragerageje baciye muri Portugal barashika muri Espagne, barinjira no mu Bufaransa. Baza guhagarikwa mu myaka y'amajana 8 n'umwami Charlemagne w'Ubudagi arabatsindira mu Bufaransa i Toulouse. Bariko bararondera kwinjira mu Butaliyani. Mu nyuma nogira ntibazosa n'abatekanye. Ingwano hagati y'abakatolika n'abayisilamu izosubira kwaduka mu mwaka w'1571 aho abayisilamu bamaze gufata igisagara ca Constantinople. Mu mwaka w'1453 bazogerageza kwinjira mu gihugu c'Ubutaliyano, ariko papa agasaba abakristu bose yuko bosenga bagakoresha ishapure bagakoresha irozari kugira ngo iyo ngwano ntihave isambura n'agasigarira k'abakristo. Abakristo rero barafata ishapure barasenga cyane. Itariki 7 z'ukwezi kw'icumi 1571 niho abakristo batsinda iyo ntambara, baratsinda abayisilamu mu gisagara ca Lepanto. Hanyuma rero papa acashinga umunsi mukuru witiriwe Bikira Mariya Mugabekazi w'intsinzi. Mu nyuma Papa Gregori uyo munsi mukuru azowuhindura witwe umunsi mukuru wa Bikira Mariya Mugabekazi w'Irozari, kuko bagira bati twatsinze kubera irozari twavuze. Urya munsi mukuru duhora duhimbaza mu kwezi kw'icumi itariki 7 Mugabekazi w'Irozari wakomotse ngaho. Bagira bati Bikira Mariya yarakingiye abakristo b'iburaya kugira ngo ntibahave bayongobera bahitanywe n'iyo ntambara yari isubiriye kwaduka. Murumva nagiriye ko ndababwira mu ncamake idini ya Islamu. Ariko rero abakristo mu nyuma barasubiye bararemarema cyane cyane mu buraya, mu gice cya buraya bararemarema, baraba benshi baragwira, bafashijwe cyane cyane n'umwami Charlemagne. Umwami Charlemagne yashigikiye cyane ukwemera kw'Ekleziya y'Iburaya mu myaka y'amajana 780, mu myaka y'amajana 8 arashigikira cyane ukwemera kw'Ekleziya. Yashaka yuko abantu bose bobatizwa bakaba abakristo. Uyo mwami niyo ari ku meza baguma baza barasoma ubuzima bw'aberanda ariko arafungura. Uyo mwami yiyita ngo ni Dawudi wo mu bwuzure bushasha, niko gatazirano yari yarihaye ngo Dawudi wo mu bwuzure bushasha. Mu nyuma Ekleziya yo yihavira muhereza izina ry'ubuhizi, imwita umugwanizi, umuhagarikizi w'ukwemera. Imwita umuhagarikizi w'ukwemera. Ubugira kabiri Ekleziya yasubiye kugira amageragezwa mu mwaka w'1054. Ekleziya isubira kugira amageragezwa mu mwaka w'1054. Mu mwaka w'1054 niho habaye amacakubiri ya mbere hagati y'abakristo ubwabo, amacakubiri akomeye hagati y'abakristo ubwabo. Byagenze gute? Mu mwaka w'1054 nogira nti niho havuka umugwi w'abakatolika, havuka n'umugwi w'abaorthodox. Niho havuka umugwi w'abakristo bo mu buseruko
n'umugwi w'abakristu bo mu burengero. Navuze yuko kuva mu ntango abakristu bamye bunze ubumwe. Ubwami bw'abaromani bwari bugizwe n'ibice bibiri bikuru bikuru. Igice ca mbere cari igice bita ubwami bw'abaromani bwo mu burengero iburaya, hakaba n'ubwami bw'abaromani bwo mu buseruko muri Aziya. Ubwami bw'abaromani bw'iburaya bwari bufise umugwa mukuru i Roma, i Milan, hari imigwa mikuru ishika 3. Ubwami bw'abaromani yo muri Aziya bari bafise icicaro cyane cyane i Constantinople. Abo rero bari bunze ubumwe. Iyo havutse umuryango w'abihebeye Imana ukavukira i Roma, bakarungika baja gukorera ubutumwa i Constantinople. Hagize umuryango w'abihebeye Imana uvuka i Constantinople, bakarungika abaja gukorera ubutumwa i Roma. Umweranda batangaje i Roma, i Constantinople bakamuhimbaza. Umweranda batangaje i Constantinople, i Roma bakamuhimbaza. Bari bunze ubumwe, mugabo ntibasenga cyo kimwe. Iyo bagiye mu misa si kuvuga ko bagira ibintu bisa naho bari bagize ubumwe. Nk'i Roma mu karema nta aleluya bavuga, mugabo muri Aziya Constantinople bakavuga aleluya. I Roma bagakoresha amahosiya atagira umwambiro, i Constantinople bagakoresha amahosiya arimo umwambiro. N'uburyo bwo gusenga rero bugatandukana, mugabo ntibibuze yuko bagira ubumwe. Kuva mu mwaka w'720 abo bakristu batanguye guharira hagati yabo bapfa ibishusho n'amasanamu. Niho batangura guharira bapfa ibishusho n'amasanamu. Abo mu gice ca Aziya bakagira bati nta gukoresha ibishusho n'amasanamu. Abi Roma bakagira bati twokoresha ibishusho n'amasanamu. Muri Aziya bakagira bati dusomye ibyanditswe mu gitabo c'amategeko, Imana iratubuza ibishusho n'amasanamu. Abi Roma nabo bakagira bati ibyo Imana itubuza si ibyo. Imana itubuza gusenga amabuye, itubuza gusenga inka n'ibikoko n'inyoni n'ibiguruka, ariko ayo mashusho n'amasanamu tugira ashushanya aberanda, ibyo si Imana yatubujije. Ayo mashusho ni nka kurya umuntu wo musaba ifoto yiwe hanyuma ukayibika neza, ashitsi iwawe agasanga wayibitse neza muri cadre mu kiyo agahimbaga. Mugabo yosanga iyo foto yiwe warayitabaguye ukayita muri pubere, ubwo yo kwicara mu kaganira. Ekleziya y'i Roma rero ikagira iti icyubahiro duhereza amasanamu y'aberanda gica kigenda kigashikira Imana giciye kuri abo beranda. N'igihe twubaha umusaraba wa Yezu Kristu, icyo cyubahiro gica gishikira uyo musaraba utumenyesha. Ekleziya rero kiratandukanya hagati y'ugusenga no guha icyubahiro. Ekleziya kiragira iti bijya bishusho n'amasanamu ntitubisenga, turabyubaha. Uwo dusenga n'umwe musa, ni Imana imwe rudende, niyo dupfukamira, niyo twambaza, niyo dusenga. Ibyo bindi bitubera ibimenyetso gusa bidufasha gukirurutsa umutima tuwerekeza Imana. Izo mpari zivamwo ziratorerwa umuti. Mu mwaka w'800 wa mwami Charlemagne w'Abadagi niho yatangura kuririmba mu gasengero bita Aix-la-Chapelle mu Budagi. Batangura kuririmba ngo mutima mweranda akomoka kuri data na mwana. Abiririmba mu Budagi, yongera ategeka abihebeye Imana bava mu Budagi bari Betelehemu kuza bararirimba gutyo. Charlemagne akamwe arabaza papa tuzohore turirimba gutyo. Papa Leo wa gatatu amubwira ati ibyo muririmba ushima nibyo, ugiye kubyiyumvira nibyo, mutima mweranda akomoka kuri data na mwana. Ariko rero mumenye yuko ibyo bintu byavuye mu nama ya bose. Ntimushobora guhindura ibyavuye mu nama ya bose mutagiye inama n'abandi. Ariko wa mwami Charlemagne aca byandika no mu gitabo ca misa cyakoreshwa mu masengero aho yasengera. Mu mwaka w'950 babishyira no muri Misere yuko mutima mweranda akomoka kuri data na mwana. Abo mu buseruko hariya muri Aziya nabo bakagira bati mbega mwabaromani mwe murakenyeye muhindura ibintu byavuye mu nama ya bose, mubihindure mutatugishije inama. Kandi mugiye muraririmba ko mutima mweranda akomoka kuri data na mwana, umengo biragabanya icyubahiro ca Mana data. Bo niko bavuga. Haraba impari hagati yabo, haduka n'impari mbere bagira bati mbega hagati y'igisagara ca Roma na Constantinople ni ikihe gisagara kivuga mbere. Batangura guharira ikibanza igisagara kimwe kimwe kizoja kirafata. Abiroma bakagira bati Roma nigitangura,
hanyuma mwebwe abi Constantinople turabateye iteka igisagara canyu kizoca gikurikira ubundi hokurikiye Yerusalemu mugabo turabateye iteka igisagara canyu kizoca kibi ca kabiri hanyuma haze Yerusalemu hanyuma haze Antiokia hanyuma haze Alexandria ibisagara bitanu bikuru bikuru nibyo bitangura kubatera impari hagati yabo mu mwaka w'igihumbi na 54 imbere yaho gatoyi mu myaka y'igihumbi na 34 papa w'i Roma ashaka kunga ubumwe n'abasoda b'abafaransa kugira ngo mu gihe yotegwa bazomutabare hanyuma umwepiskopi mukuru w'i Constantinople bita Michel Serulere umwepiskopi mukuru w'i Constantinople yumvise ko papa agomba kunga ubumwe n'abafaransa arashavura agira ati kubera iki mutunga ubumwe na twebwe nimwaramuka muteba akaba ari twe tuzobatabara aca rero agira ikintu kugira ngo ashavuze abaromani aca yugara amasengero yose ari Constantinople aho basenga bakurikije uburyo bwa Roma bwo gusenga aho basenga bakurikije imigigwa y'i Roma yugara n'imibano y'abihebeye Imana yagituruka i Roma aca yandika ikete agira ati mwebwe abaromani turabidogera kuko mutakivuga aleluya mukarema turabidogera kuko mwizonzesha ku munsi wa gatandatu atariko biri turabidogera kuko muririmba ngo mutima mweranda akomoka kuri data na mwana ico gihe papa Leo w'icenda yari yahavuye ategwa nabo muri Normandi mu Bufaransa bamugira imbohe ico gihe ivyo vyaba papa yari mu gasho umukardinale yitwa Humbert da Silva aca agenda i Constantinople avuye i Roma ngo aje kuraba ivyo uyo mwepiskopi mukuru w'i Constantinople ariko arabagiriza ashitseyo aho kugira ibiganiro yari umuntu ngo akadishavu acashika afata ingingo yuko aciye muri ekleziya wa mwepiskopi mukuru w'i Constantinople nawe aca yandika ikete ryemeza yuko aciye muri ekleziya wa mukardinale w'i Roma yamuciye nawe aciye amuca bigitangura rero wamengo ni ingorane iri hagati y'abepiskopi babiri gusa mugabo bica byandurukamwo indyane no gutandukana hagati y'abo mu seruko n'abo mu burengero abaseruko n'abarengero baracanamo haca haduka rero abakristu b'i Roma bo mu burengero biyita abakatolika haduka n'abakristu bo mu buseruko biyita aba orthodox ngayo amacakubiri ya mbere yabaye hagati y'abakristo yakomotse kuri izo mpari bamwe bagira bati mutima akomoka kuri data na mwana abandi mutima akomoka kuri data muri mwana mu nyuma barahavuye baragerageza kumvikana mu mwaka w'igihumbi n'amajana 234 umwaka w'igihumbi n'amajana 274 umwaka w'igihumbi n'amajana 439 baricaye hamwe ngo barabe ko bosubira kugira ubumwe baragira bati mu by'ukuri ugiye kubiraba neza bamwe bavuga ngo akomoka kuri data muri mwana abandi ngo akomoka kuri data na mwana ivyo bintu birasa niho rero mu mwaka w'igihumbi n'amajana 452 baheza bagashinga ingingo bagira bati ubu rero abakatolika b'i Roma n'aba orthodoxe bo mu buseruko turagiye hamwe barasinya ko bagiye gusubira kuba umuryango umwe mugabo mu mwaka wakurikiye igihumbi kimwe n'amajana 454 igisagara ca Constantinople caciye cigarurirwa n'ingabo za Islam zariko ziragwana muri ico gihe abayisilamu baca barigarurira igisagara ca Constantinople isengero nkuru y'i Constantinople yitiriwe Sofia Mweranda abayisilamu baca barayicakira bayigira moske iyo sengero nkuru baca bayigira moske ego mu nyuma haravuyeho haraba ibiganiro hagati y'abayisilamu n'abakirisu abayisilamu n'abakirisu bumvikana ko iyo sengero yabo batazosubira kuyisengeramo atanumwe azoyisengeramwo mugabo izocika mwize araheza rero biramara igihe ariko mu mwaka uheze byarahindutse kuko perezida w'igihugu ca Turkiya yahavuye afata ingingo yuko basubira gusengera muri iyo sengero yitiriwe Sofia Mweranda abayisilamu bagasubira kuyisengeramo kuva mu mwaka uheze rero ubu abayisilamu barayisengeramo nka mosque hagati y'aba orthodoxe n'abakatolika byagumye uko ivyo byo gusubiza hamwe bica biribagirwa gushika itariki 7 z'ukwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka w'igihumbi n'amajana 965
aho papa Paulo wa gatandatu na patriarche w'aba orthodoxe Athenagoras wa mbere bahura bagakura ya mivumo. Muribuka hamwe bari bavumanye wa mu cardinal akavuma archevêque akavuma cardinal bagacana muri eklesia. Bahavuye rero babifuta mu mwaka w'igihumbi n'amajana 965 buca basozera inama nkuru ya Vatikano ya kabiri. Mu mwaka w'igihumbi n'amajana 967 Papa Paul wa gatandatu aragenda mu rugendo rwiwe rweranda Istanbul. Murazi ko Constantinople ubu isigaye yitwa Istanbul muri Turkiya. Aragenda gusengera mu isengero ya Sofia Mweranda. Ariko mu mwaka w'igihumbi n'amajana 979 niho Papa Yohani Paul wa kabiri yavamwe akagira ati twebwe abakristo bo mu burengero n'abo mu buseruko turakwiye kwiga guhemesha ayo mahaha abiri, ihaha ry'iburyo n'ihaha ry'ububamfu, ihaha ryo mu buseruko n'ihaha ryo mu burengero. Ubu rero aba orthodoxe nogira ntibafise inzira yabo, natwe dufise inzira y'iwacu, ariko mu by'ukuri ibyo twemera bisa nka bimwe. Abo orthodoxe ubu rero bagwiriye mu bihugu by'Ubugiriki, bagwiriye mu Burusiya, bagwiriye muri Ukraine, bagwiriye muri Turkiya, naho ari bake cyane. Islamu yahavuye abariyo igwira, abasilamu bahavuye bagwira baba benshi. Mugabo nabo barafise abihebeye Imana, barambaza Bikira Mariya, barafise abasaseredoti, barafise umusaraba n'amashusho, barafise Eucharistia. Byinshi turabihurirako. Nimwashaka rero izindi nkuru zijanye n'aba-orthodoxe, aha hepfo rero murafise ishengero yabo, murashobora kuzobarikiza. Mugabo rero muzorabe neza umuce muherayo. Ayo niyo macakubiri ya mbere yabaye hagati y'abakristo. Abakristo rero basana bashishikaye bari migwi ibiri, abo mu buseruko n'abo mu burengero, gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 517.
igihumbi kimwe n'amajana 517 n'ubugira gatatu niho haduka ayandi macakubiri mu bemera Kristo, kuko niho hazovuka amadini y'abaporoti. Amadini y'abaporoti azoca avuka mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 517. Avuka bigenze gute? Amadini y'abaporoti yavutse atanguriye kuri Luteri, Martino Luteri ariwe ayo madini akomokako. Amadini y'abaporoti yavukiye mu Budagi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 483. Yarereshejwe, bavuga ko yarereshejwe igitsure mu muryango. Yari afise se na nyina bakaze ngo bamureresheje igitsure, ngo bigatuma rero yamana ivumbu cyane n'ubwoba. Mugabo yarize ivyigwa vya filozofiya, yiga n'ivyigwa vy'indoramana. Mu mwaka w'igihumbi n'amajana 506 aragira indagano mu bafurera bene Augustino Mweranda. Hanyuma mu mwaka ukurikira aca yakirwa mu ibanga ry'ubusaseredoti. Yarabaye umwigisha wa teologiya muri kaminuza zitandukanye. Luteri rero niwe yahavuye agarariza agumuka aba inkomoko y'amadini y'abaporoti. Muri kamere ya Luteri yari umuntu azi ubwenge, ariko nawe agashavura n'ingoga. Muri kamere yiwe yama yifuza gutera imbere mu bweranda, ariko bikanka. Ikibi kikamubera hafi, kandi yashaka gukora iciza. Akabona umengo umuntu nta kindi ashoboye atari inabi be no kwifuza ibitera soni. Yahavuye azaragira ati umuntu nta kindi ari atari ikigega c'ibitera soni. Agira ati umuntu n'akagunguru k'ibitera soni, umuntu ni ikigega c'ingeso mbi gusa. Luteri niko yavuga. Akabona ko umengo shetani irakomeye gusumba Imana, kuko ngo yamagwa. Hama akama yibaza ati mbe none ni igiki kizodukiza? Kw'ikibi mengo nicyo kiba hafi, none tuzokizwa nande? Nico ikibazo Luteri yama yibaza. Hanyuma rero aravamwo arihe inyishu, aragira ati ukwemera niko konyene kuzodukiza. Ukwemera niko konyene kuzodukiza. Uko kwemera nako tukuvoma mu vyanditswe vyeranda. Nta handi tuvoma ukwemera atari mu nyandiko nyeranda. Imbarutso rero ituma Luteri nogira ntagumuka. Hadutse ikibazo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 517. Hadutse ikibazo ku kijanye na indulgensiya. Abakatolika batangura guharira ku bijanye na indulgensiya. Nico catumye Luteri agarariza Papa Leo w'icumi. I Roma bashaka kubaka isengero nkuru yitiriwe Petero Mweranda. Hanyuma n'umwepiskopi wo mu Budagi umwe yashaka gusubiramwo inzu yabamwo. Baraheza rero batangura kurondera mu ba Kristu amafaranga yo gukora ivyo bikorwa. Hanyuma baca bakora ikosa, baca bagira bati uwuzoramuka atanze iyo mfashanyo azoronka ikigongwe ca gose ku bicumuro vyiwe. Ubundi indulgensiya mu kuzironka nuko umuntu yigaya akihana, akagira ati jewe ndaheze igicumuro, sinzosubira gucumura, ndafashe ingingo. Agaheza rero yakoze ibikorwa bimwe bimwe akaronka indulgensiya ya gose. Mugabo muri ico gihe hari abigishije ibitaritse bavuga bati upfa gutanga ayo mahera ucironka indulgensiya ya gose. Luteri ati koba ari ukugura ivy'Imana, koba ari ukugura ivy'Imana. Hanyuma rero acafata yandika ingingo 95 azimanika muri kaminuza yigishamo. Muri izo ngingo 95 rero yamanitse inyinshi zari ingingo zituka Papa, azimanika ku mpome za kaminuza yigishamwo. Abanyeshuri bose barazisoma bagira bati Papa nta bubasha adufiseko, nta bubasha afise bwo gusigura ijambo ry'Imana, umwe wese arashobora kubyisigurira n'ibindi byinshi. Papa Leo w'icumi abyumvise amutegeka kuja kwisigura i Roma, nawe aranka agira ati nta n'itike no kwironkera. Amutegeka kuja kwigaya imbere y'umwepiskopi wo mu Budagi, nabyo arabyanka. Mbere kuva mu mwaka w'igihumbi n'amajana 520 aca atangura gukwiragiza inyigisho zindi avuga ko abasaseredoti badakenewe, ko abakristu bose umwe wese afise mutima mweranda, afise mpwemu
ashobora kwisigurira Bibiliya akayisoma akayisigura ati umwe wese ashobora kuyisomera akayisigurira abasaseridoti n'abasenyeri na papa ntibakenewe ariko aha niho hari umuzi watumye amadini agwirirana niho hari umuzi ibyo byuko bagira bati umwe wese arashobora kwisigurira Bibiliya niho hari umuzi w'amadini aguma amanyagurika aha mwese nofata iyi Bibiliya nkabahereza igisomwa iki gisomwa genda mukisigurire umwe wese azirikane aca asigurira ibyo yazirikanye uko mungana ukunda babona ngaha niko inyigisho zizoba zingana umwe wese azoba yagize inyigisho yiwe hariho abazoba bagize ibisa n'ibyo bavuga abazoba bagize byo abazoba bakubise hambavu ufite ingorane y'amafaranga mu gusigurira ijambo ry'Imana azogerageza kubishiramwo ufite ingorane y'indwara azotahura muri iyo ngorane yiwe niho abarati nibahavuye bagira bati to sensus to capita ati uko imitwe ingana niko n'ivyiyumviro bingana kandi nivyo umwe aragenda agasoma ijambo ry'Imana akazingurura agashaka kubwira abandi ngo je nasomye ibi ngo bwa bundi idini y'ukuri niyi agaca atanguza idini yiwe abari hamwe bagasoma Bibiliya bayisomera hamwe bagatangura guharira uwundi agatanguza idini yiwe nuko amadini yagiye aragwira mugabo umuzi nako kantu Luteri yavuze ngo umwe wese arashobora kwisigurira ijambo ry'Imana atarisiguriwe n'abasaseredoti n'abepiskopi acarabandanya rero yigisha izindi nyigisho avuga ko papa atabubasha afise muri ekleziya yongera ko papa avuga ijambo ribi cyane avuga ngo papa niyaba atari ruzira Kristo ngo ni intumwa yiwe ngo niyaba atari ruzira Kristo ngo ni intumwa yiwe atangura kuvyigisha yigisha ko amasakaramentu yabonye muri Bibiliya ari atatu gusa Luteri acayigisha ati je narasomye Bibiliya yose nasanzemwo amasakaramentu atatu ibatisimu penetensiya na ukaristiya ibisigaye n'ivyadukanywe n'abapadiri n'abapapa acarabyanka ati ntavyo nabonye mugabo mu by'ukuri isiga ry'abagwayi turaribona muri Bibiliya mu by'ukuri isakaramentu ry'ubusaseredoti turaribona muri Bibiliya aho Yesu agira ati Matayo 19 akagira ati iryo jambo si bose baritegera hari abavutse badashobora kubaka hari abamugajwe ntibashobore kubaka hari n'abavyigize kubw'ubwami bw'Imana ati abari n'amasi y'ukumva nibumve Matayo 19 n'ahandi hose Yesu atwereka ingene ashinga isakaramentu ry'ubusaseredoti kuwa kane mweranda mwategereye icyo nabagiriye munyita mukama n'amwigisha genda namwe musukurira abandi ubusaseredoti busuku Luteri yongera yigisha ko ipurgatori itabaho ko bidakenewe kwambaza beranda kuko bose ngo baracarindira urubanza rw'imperuka kw'ibishusho n'amasanamu ari bigirwamana kandi ko Bikira Mariya ari umugore nk'abandi izo nyigisho rero acarazishira mu bitabo byinshi arabikwiragiza abantu bakabisoma mu mwaka w'1520 papa amwandikira ikete exurge domine iryo kubeshuza ibyo byose Luteri yari yavuze hanyuma acamuha iminsi 60 ngo yisubireko Luteri aho kwigaya acafata ikete rya papa ariturira imbere y'abanyeshure bo muri kaminuza yigisha mu mwaka w'1521 papa Leo w'icumi yahavuye amuca muri ekleziya acahungira mu nzu y'umuganwa Frederico Wissax mu Budagi muri ico kiringo yari yahunze acatangura guhindura Bibiliya ayikura mu Gihebreyi ayishira mu Kidagi yafashe impapuro zose za kera zari zanditswe mu Gihebreyi abarizo ahindura gusa ubwuzure bushasha bwo bwari bwanditswe mu Kigreki araheza arabuhindura nico gituma muzosanga rero muri Bibiliya y'abaporoti Bibiliya zimwe muzosanga hari ibitabo biburamwo ibitabo byari byanditswe mu Kigreki nk'igice gitoyi cy'igitabo ca Daniyeli igice ca nyuma kivuga n'ibyo basuzana bijya ntavyo muzosanga muri Bibiliya y'abaporoti hariho igitabo ca mbere n'icya kabiri c'abamakabe abapfiriye Israeli ibyo ntavyo muzosangamwo n'ibindi bitabo bitari byanditswe mu rurimi rw'Igihebreyi Luteri atahinduye mu Kidagi mu mwaka w'1525 rero Luteri yahavuye aheba ubusaseredoti bwiwe acahitana uwahoze ari umubikira Katarina Bora barubakana mengo babyaranye abana 5 ibyiyumviro bya Luteri rero byarakwiragiye mu Budagi hose birakwiragira mu Buraya bwose kuko yaranditse ibitabo byinshi agacapa akandika mu binyamakuru
maze inyigisho ziwe ziraheza zirakwiragira ahatari hake mu Buraya. Luteri yitavye Imana mu 1546 afise imyaka 63. Iryo dini uko ryifashe ku isubu baryita idini ry'abaluteriyano ku isi. Abaluteriyano barahari, bagwiriye mu Budagi, bagwiriye muri Amerika, bagwiriye muri biriya bihugu byo mu majaruguru y'Uburaya, Finland, Suisse, Suède, Scandinavie, nivyo bihugu bigwiriyemo cyane cyane abatangujwe abayoboke ba Luteri. Suède, Finland, Norvège, Denmark, Estonie, Suisse, Pologne. No muri Afrika rero bahavuye bashikayo barakwiragira cyane cyane muri Namibia, baraja muri Ethiopia, muri Amerika, muri Tanzania, muri Madagascar, muri Brazil. Abaluteriyano uno munsi bagize ibice 10% by'abaporoti bose bo ku isi. Mu mwaka w'ibihumbi 2018 abaluteriyano bari bakwiragiye mu bihugu 99 byo ku isi, bakangana n'imiliyoni 75 z'abayoboke. Muri raporo zo mu 2018 abaluteriyano bangana imiliyoni 75 ku isi mu bihugu 99. Mu gusenga bashira imbere gusoma ijambo ry'Imana, bakarisigura, hanyuma bakaririmba. Mu nyuma y'uyo Luteri hahavuye haduka uwundi Yohani Calvino yabaye mu bambere. Yohani Calvino yabaye mu bambere bakurikiye inyigisho za Luteri. Ari mu bakurikiye ibya Luteri naho yahavuye amwiyobora akagira iyindi dini yiwe. Yari yavukiye mu Bufaransa, yiga kaminuza i Paris, arasoma ibitabo bitari bike, arasoma Bibiliya, aragira urugendo mu Budagi. Niho rero yahura n'abakurikira ibya Luteri. Nawe rero aca yandika igitabo yise Institutio Christiane Religionis, kivuga ukwemera kw'abakristu. Muri ico gitabo rero aca atangura kuvuga ibyo yemera bitandukanye n'ibyo Luteri yemera, agatumira abantu bose kwisubirako. Calvino aca yigisha idini yiwe cyane cyane i Geneve mu Busuwisi, yigisha no mu Bufaransa. Inyigisho za Calvino zishimikiye yuko umuntu atana kimwe yoshobora atari kumwe n'Imana, akagira ati umuntu nivu gusa. Imana iratora abizokiza, igatora n'abitazokiza. Yaciye atangura kwigisha icyo bita predestination. Yigisha avuga ngo hari abagenewe umuriro n'abagenewe ijuru. Aca atangura arabyigisha cyane, yigisha yuko igikenewe ari byanditswe byeranda gusa, atazindi nyigisho z'impande. Mu gusenga nta gukoresha ibicurarangisho kuko ntaho bitaniye n'ibishusho n'amasanamu. Yahavuye abuza no gukoresha ibicurarangisho, mugabo mu nyuma bahavuye bamukosora, maze gupfa baragira bati oya nawe ibicurarangisho biranditse muri Bibiliya yuko na Dawudi yavuze inanga, yuko amazaburi yose avuga ngo ncurarangira Imana n'imirya n'inanga y'imirya 10. Bavamo rero baragaruka ku bicurarangisho. Ubundi Calvino we yari yabyanse. Calvino mu byo yatohoje ngo arasoma muri Bibiliya, yahavuye agira ati jewe nasanze muri Bibiliya harimo amasakaramentu 2 gusa. Luteri yari yavuze 3, wewe yabonye 2: ibatisimu be n'ifunguro nyeranda. Icyo yise ifunguro nyeranda agira ati ibatisimu n'ifunguro nyeranda. Yongera yigisha rero abakristo ko mu kwirega bo kwirega ikivunga, batoja kwirega ku basaserdoti. Umwe wese akirega, nogira nti kuri mugenzi we akirega ku Mana. Mugabo muri iyo funguro nyeranda naho yayemera yagira ati Yezu ari mu Karistiya mu bishusho gusa, ntarimwo wese, ntarimwo by'ukuri, arimwo spirituellement, ni kimenyetso gusa, ni cibutso gusa. Calvino rero yigisha ko umukristo wese akwiye kumira ku byo yemera, akirinda kuvanga. Abo bita rero abakalvinista barinjira cyane mu bya politike, kuko Calvino yahavuye yigisha yuko umukristo abwirizwa kuja mu bya politike, akaba ari watwara, akaba ari wahindura isi akoresheje umuco w'ijambo ry'Imana, agahindura imico n'imigenzo y'abantu. Calvino yapfuye mu 1564 amaze imyaka 55 gusa. Uko byifashe ubu, abene Calvino abo bita abakalviniste bagwiriye mu gihugu cy'Ubusuwise, bagwiriye muri Normandie mu Bufaransa, bagwiriye muri Lituania,
Suwede, Geneve, Ekose, Afrika y'Epfo, Nigeria, Sierra Leone. Abayoboke bashika imiliyoni 80, barasumba gatoyi abayoboke ba Luteri, ariko nabo nyene bagiye baricamwo imigwi itandukanye. Bakunze kubita ngo ni aba presbyterien, Eglise presbyterienne, abo bakurikira ibya Calvino. Mu nyuma haje ubundi yitwa Zwingli. Ulrich Zwingli nawe yavukiye muri Suisse, yakigwa mu busaserdoti mu 1506, aca abapadiri mukuru w'i Clarisse. Mu nyuma bamushinga sanctuaire yahitwa Einsiedeln, arabarurangiranwa mu kwigisha mu isengero y'i Zurich muri Suisse. Amagara make yiwe be n'inyota yo kumenya Imana byatuma yemera inyigisho za Luteri. Nibyo byatumye yemera inyigisho za Luteri, mugabo ntiyemere byose mu byo Luteri yigisha. Mu mwaka w'1522 Zwingli yatanguye kwigisha avuga nabi ibyo kwisonzesha, ibyo gutanga imperezwa, avuga nabi ibyo kutubaka kw'abasaserdoti. Mbere nawe naho yari umusaserdoti aca yubakana mu mpisho n'umupfakazi Anna Reinhardt. Mu nyuma rero ashinga ingingo 77 z'ibyo yemera, yandika n'igitabo cyitwa Umwungere n'ibindi bitabo byakurikiye. Ibyo bemera abakurikira Zwingli bagira bati kuva Adamu acumuye umuntu nta kindi ashoboye atari gucumura gusa, aganzwa n'Imana yitegeka byose. Akavuga ati Imana igirira ikigongo uwishatse, igakomantariza umutima uwishatse. Bemera ibyanditswe gusa, mu masabamana nta kindi bagira atari gusoma Bibiliya, kuko kuri bo nta misa ihari. Zwingli yari yategetse yuko abayoboke biwe bosenga rimwe bagasenga 4 mu mwaka. Baremera ibatisimu y'abana, nta ukarisiya bemera. Cyo kimwe nabo kwa Luteri bemera ko Imana yagenye abazoja mu ijuru n'abazoja mu muriro. Umuntu akizwa n'ukwemera gusa, ibikorwa ntaco bimaze. Niko Luteri na Zwingli na Calvino nyene bigishije. Ubu nabo nyene barakwiragiye mu bihugu bitari bike, cyane cyane mu majaruguru y'Uburaya no muri Afrika bariyo. Umukama niwe mwungere wanje, ntacyo nzokira. Umukama niwe mwungere wanje, ntacyo nzokira. Aha niho harangiriye igice cya mbere cy'inyigisho. Nk'uko twabyumvise, amadini yose ntangana naho yose akomoka ku byo basoma mu ijambo ry'Imana. Tumenye inkomoko yayo kandi duhagararire ukwemera kwacu. Eklezia y'Imana, umuryango w'ababatijwe muri Mutima Mweranda, babaye abana b'Imana, barumuna ba Yezu Kristo n'ingoro ya Mutima Mweranda. Dukengurukire rero umusaserodoti Mukama nyakubahwa Patiri Luciano Niyonzima ibiganiro agiye kudushikiriza. Dukengurukire namwe mwese mwaduteze yompi muvukanye. Urifuza kumenya byinshi bijyanye n'inkomoko y'idini urimo, n'ubu turabandanya tuguha ikaze mu gice cya nyuma, igice cya kabiri tuzobashikiriza umunsi ukurikira. Tuheze tubandanye tuzirikana inkomoko y'idini turimo, twongera duhagararira ukwemera kwacu. Ikiganiro mwagiteguriwe na Radio Maria Burundi, kuri mikoro mwari kumwe na Eric Biko Bayubahe. Naho gutaha akoze. Burundi.